Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye, abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo, hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Yesayi bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira amateka ya Grand P yamuka mu gihugu ca Guinée. Grand P asanzwe ari umuririmbyi, umukinyi w'utugenegene n'umunyapolitike yamamaye ku mbuga ngurukana bumenyi kubera uko ameze hamwe n'umugore wiwe yareheje. Uyu mugabo yageramiwe n'indwara ya progeria imuha umubiri utandukanye. Indwara ya progeria ituma umuntu adakura neza, ifata umwana akiri muto cyane mu myaka 2 y'amavuko. Abana bagendana ubwo burwayi basa nkaho bakomeye bakivuka. Kubera ubwo bumuga butamuvuye ko, abantu benshi baramuhohoteye no kumwinuba kubera ishusho yiwe mu maso. None Grand P n'umuntu nyabaki? Grand P izina ryiwe nyaryo ni Musa Sandiana Kaba. Yavutse ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 Isanguyana mu karere ka Kankan muri Republika ya Guinée. Asanzwe ari umuririmbyi, umukinyi w'utugenegene n'umwe akoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane. Ngo niwe muririmbyi wa mbere muri Guinée afise abamukurikirana barenga 7 miliyoni kuri Facebook. Izina ryiwe avuga yuko ryavuye ku izina rya Grand Papa canke Grand Père, bityo bituma agumana ako kazina k'ubunyamwuga nka Grand P. None ni gute yatanguye kumenyekana mu muziki? Grand P bivugwa yuko yatanguye kumenyekana mu giteramo cyari cyateguwe na Kerfara Kante, uwo afata nk'icitegererezo mu gisagara ca Conakry. Albumu yiwe ya mbere yari igizwe n'amatitre 8 izwi nka Ikad na. Mu ihiganwa ry'igikombe ca Afrika kane mu mwaka w'2019 i Cairo muri Misiri, yari yagiye gushigikira intumwa za Guinée. Inyuma ya kane ngo abastare benshi bagaragaye hamwe nawe nka Sangare, Afkeita, Sikidi Diabate na DJ Arfat na Bikeita na Paul Pogba. Ngo baramutumiye mu biteramo no mu nkino z'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi. Itangazamakuru, abakunzi n'abanyapolitike baramugwaniye Grand P mu gihugu ciwe. Kuwa 20 Nyakanga umwaka w'2022 mu rugendo rwiwe muri Guinée, Perezida Umar Sikoso Embalo na Thomas Boniyayi bamuhaye umubonano nka ambasaderi w'imico n'akaranga bya Guinée. Kuwa 24 Nyakanga yatanguye ingendo i Buraya na Cologne no mu Budagi ni Paris. Ku itariki 9 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2022 Perezida Mamadi Doumbouya yamuhaye pasiporo ya diplomatike mu ngoro ya Sekutuwela mu rwego rwo guteza imbere imico n'akaranga bya Guinée nk'ahantu ho gutembera. Umwe mu bagize intumwa za Guinée ku munsi wo kwikukira kw'igihugu ca Mali ari kumwe na Perezida Mamadi Doumbouya. None Grand P yoba azwi nk'umuntu atwenza? Yaragaragaye bwa mbere mu nama y'inama nshingamateka ya Abidjan, aho yariko atwenza abari muri iryo koraniro. Kuwa 20 ukwezi kwa 3 umwaka w'2023
yitavye ibirori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 30 ya Michel Gohu igihe amaze akora i Casino de Paris. Grand P rero amaze kubaka ibigo byo gufasha. Ico kigo yubatse ni nyabaki. Ikigo cyo gufasha abagowe ca Grand P cuguruwe icese mu mwaka w'2019 cihaye ihangiro ryo gufasha abantu bafise ubumuga bwo kudakura n'abatishoboye. Abicishije mu kigo ciwe baratanga imfashanyo mu bigo by'imfuvyi byo muri Guinée, Cameroun, Mali na Côte d'Ivoire. Mu mwaka w'2020 Grand P yatangaje ko yifuza kubaka ikigo c'imfuvyi muri Forecalio. Mu mwaka w'2022 ikigo ca Grand P hamwe n'ikigo cyo muri Cameroun Michel Keya Afrique bemeye gutanga ubufasha ku bagendana ubumuga muri Cameroun. Ico benshi batari bamuzi ko nuko mu mwaka w'2022 Grand P yatangaje ku mugaragaro guhiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu, agira ko amenyesha yuko azotanguza umugambwe wa politiki uzwi ku izina rya Amour, Considération et Unité. Menya rero abanyamuziki bagiye barakorana indirimbo ico bita collabo canke featuring. Indirimbo yakoranye n'umustar Tikeni Jafakoli yavuga ati à tous les orphelins du monde. Iyindi ndirimbo yakoranye n'umunyamuziki yitwa Sidiki Diabate. Yakoranye n'indi ndirimbo n'undi muhanzi canke umunyamuziki azwi ku izina rya Azaya. Grand P yakoranye n'indi ndirimbo n'umuhanzi King Arasco. Yongera gukorana n'indi ndirimbo na Afu Keita hamwe n'iya nyuma ya Kerosene. Menya udushimwe yagiye atahukana. Mu mwaka w'2020 yatwaye agashimwe ka Victoire de la musique guinéenne. Umwaka w'2022 yatwaye agashimwe kiteka kadasanzwe na televiziyo Ucha Awards do Togo. Kubirabana n'ubuzima bwiwe bwite bavuga yuko Grand P akundanye canke afise umugore w'umunyakote d'Ivoire azwi ku izina rya plus size model Edosi Yao, ariko bakaba batarashingirwa ku mugaragaro biciye mu mategeko. Nuko rero bakunzi ba PITV, aya niyo mateka ya Grand P, uno muririmbyi akomeye cyane mu gihugu ca Guinée, mu gihe benshi bamubona ku mbuga ngurukanabumenyi ariko batazi byinshi kuri we. Mugire subscribe, share na like kuri YouTube yacu Peace International TV. Bye bye.